ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, turiko turaganira kwa kino kiganiro irembo rifunganye. Nongeye kubipfuriza umwaka mushasha, umwaka muzabona mu musaruro udasanzwe mu buzima bwanyu, umwaka wo gutera imbere, umwaka wo kujabuka ibihe n'ibigeragezo. Rero uyu munsi dufise ijambo tugiye gusangira ry'umwaka mushasha. Tuhava tuganira ko uyu munsi numva nayobowe kubaganirira ku mwaka mushasha tugiye gutangura. Imana ibaho umugisha. Tugitangura reka dusenga Imana, dushimira Imana iyo yadufashije kumara uyu mwaka kandi duhaye gutangura uwundi mwaka. Data, turagushimiye, warakoze nyene icubahiro, waduhaye kurangiza uyu mwaka, uduha kurangiza impore. Hari benshi bapfuye, hari benshi bahuye n'impanuka zitandukanye, ariko twe turacariho. Niyo mpamvu tubigushimiye kuko wabikoze, tukuragiza n'uyu mwaka tugiye kwinjiramwo mu izina rya Yesu, amen. Rero uyu munsi tufise ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo ritwinjiza mu mwaka mushasha. Simbandanirizaho naringeze, ariko ndigisha cyane kuno mwaka mushasha tugiye kwinjiramwo kugira ngo uzokubere umwaka mwiza wubakiye kwijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka tubanze twiragize Imana, tunayishimire kubera ko yaduhaye kurangiza umwaka. Data, turagushimiye, warakoze nyene icubahiro, waduhaye kurangiza umwaka, none tutanguye undi mwaka, twishize mu biganza vyawe kugira ngo Mana uzodushoboze kuba mwaka ino gihe kirekire tugiye kubamwo cyuno mwaka mushasha mu izina rya Yesu, amen. Rero mfise ijambo uyu munsi tugiye kuganira ko ritwinjiza mu mwaka mushasha. Imana ishimwe cyane. Ni ijambo rivuga ngo kugira umuhigo wo kubana n'Imana. Kugira umuhigo wo kubana n'Imana, kugira icyo dusaba Imana ariko natwe dufise umuhigo twasize imbere y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro n'igice cyaho ca 28. Turasoma umurongo waho wa 20 tugere ku murongo waho wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Yakobo asezerana isezerano ati, Imana niyabana nanje ikanzigamira muri uru rugendo ndimwo, ikampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazogaruka kwa data nkira amahoro, uhoraho azoba Imana yanje, niribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kuvyo uzohora umpa byose sinzobura kuguha mwikigira 10. Amen. Rero tugiye kuganira kwano majambo umuhigo, ugusaba Imana. Natwe dufise umuhigo y'icyo turiko turasezerana imbere y'Imana. Hari ibintu byinshi abantu dusaba Imana ariko ntidushireho umuhigo. Hari byinshi uyu munsi turiko turavuga naho. Ndazi ko amashengero menshi abantu bari bafise intahe, bariko barashima Imana. Abandi batanze ibimazi, abandi baratanga imitwaro y'ico bifuza ko Imana izobagezaho kuno mwaka. Ndazi ko amashengero menshi riko vyagenze. Uyu munsi mwariko murashima Imana. Twasize amashimwe yacu imbere y'Imana y'ivyo Imana yakoze. None se k'Imana ifise ivyo yakoze, wowe wakoze iki uyu mwaka? Twagomba kuraba uyu mwaka ni giki wakoze, ni giki uyu munsi uriko urishima imbere y'Imana nawe wakoze. Imana vyotuma nayinezererwa mu bikorwa vyawe wakoze. Uyu ni Yakobo turiko turasoma muri Bibiliya. Cyari igihe cy'urugendo ca Yakobo, igihe yariko arahunga mwene wabo, ariko yarahungiye kwa Labani. Ariko ngaryamye, Bibiliya imbwira ngo arota yiseguye ibuye, ngo maze arota abona icuririzo, abamarayika bamwe bakidugiraho abandi bakimanukaho, ngo mugaho ngo mu nyuma Yakobo aravuga ngo hano hantu ndahabonye Imana. Kubera ko Imana ntiyamutereranye mu rugendo, yabanye nawe. Ariko Yakobo avugana n'Imana, ashiraho isezerano avuga ngo Mana, uru rugendo ntanguye, uru rugendo niko ndafata, ningirirwa ibakwe nkazogaruka amahoro. Ahantu nyene nzohakubakira igicaniro
kwiribuye nyene ahantu nyene ahantu nka mezagiriwe ahantu mvuganiye nawe nzohakubakira igicaniro. Uyu munsi nawe ngoma ndakubwire, hari ibintu washize imbere y'Imana, hari imitwaro washize imbere y'Imana wifuza ko Imana yogira ikizogukorera muri uno mwaka. Nigiki nawe uri kurabwira Imana n'Imana ibikora, nigiki nawe uzokora, nigiki uzokorera Imana? Ko Yakobo yahasize umuhigo kugira ngo n'Imana nibana nawe ko afise icyo azokora, mbega wowe niko uzokora? Uyu munsi abantu benshi turakunda ivy'Imana dukorera, ariko natwe tukanka gukora ivy'Imana ishaka. Hari abantu bariko baragushaka, hari ikintu Imana iriko irashaka ko wokora, hari ibintu biriko birononekara. Nasomye Bibiliya, Imana irambwira ngo ivyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi ni bake. Uyu munsi Imana irahamagarira abantu gukora, umunsi Imana iriko irahamagarira abantu ko ari cyo bokora. Nigiki nawe uri kurakora? Niki wumva nawe uzokorera Imana? Shiraho umuhigo, nyimba ari rwandiko wanditse ukandikira Imana ukivuza ico Imana izogukorera, nawe shiraho umuhigo. Ndagusengera uyu munsi ugire ishurirwa kugira umuhigo. Abantu benshi turirengagiza kugira umuhigo. Iyo dusomye Bibiliya tubona abakozi b'Imana bagenda bashiraho umuhigo. Turabonaho Aburahamu nawe nyene asezeranira Imana, ikavuga ngo Imana nimpa umwana w'umuhungu nanze nzomutangira ndamutange kukimazi. Wari umuhigo kandi Imana ntivyayinaniye gukora, kuko Imana yaramuhaye Isaka, kandi Aburahamu nawe asoza isezerano agiye gutanga Isaka. Imana imuzanira ikimasa aza gutanga, ariko Imana yashaka umutima yuko icyo umuntu yasezeranya gisoza. Nigiki nawe uri kurasezeranira Imana ugomba kuzokora muri uno mwaka? Mbega ibyo wasabye Imana nibigukorera, nigiki nawe uzakora muri uno mwaka? Turatanga uyu mwaka, kandi umwaka ni muremure, kandi umwaka duhuriramo n'ibintu byinshi, ariko ndazi ko ibyo wasabye Imana ninaniwe niyirengagije kubisohoza. Ariko uyu munsi nawe ndakuzaniye iri jambo. Nigiki uri kurashira imbere y'Imana? Nuyuhe muhigo? Gira isezerano n'Imana rifise umuhigo. Naya majambo uyu munsi mfise ngomba kuganira nawe, ugiriranire isezerano n'Imana, ariko isezerano rifise umuhigo. Umwaka mwiza, umwaka wo gutera imbere, umwaka w'umugisha, umwaka wo kuronka icyo umutima wawe wifuza, ariko uzakubera umwaka wo gusohoza umuhigo w'ico wasezeranye n'Imana. Imana iguha umugisha wowe uri mu gihugu cy'u Burundi, Imana iguha umugisha wowe uri mu mahanga, Imana iguha umugisha wowe usenga nawe udasenga. Imana izaguhe kugera kubona Imana ukundi gushasha muri uyu mwaka. Imana ibaha umugisha, Imana izaguhe gutsinda ibyari byaragutsinze muno mwaka turangije. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana izogukomeze mwari no rugendo. Data, dusengeye umuntu yumvise aya majambo. Urugendo ni rurerure, dore dutanga uyu mwaka turi ku itariki ya mbere, ariko turasenga mu izina rya Yesu Kristo uyu mwaka uzabane n'umuntu ariko arumviriza aya magambo, kandi umuntu wese agiye gushiraho umuhigo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uzabane nawe mu byo ariko aragusaba, akabashizeho umuhigo, nawe wumva gusaba kwiwe, maze umubere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yari umukozi w'Imana Ndayize Jean Claude, turiko turaganira mwa kino gihe c'irembo rifunganye. Imana iguha umugisha, muzogira umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza, umwaka wo gutsinda ibigeragezo, umwaka wo kutagwara, umwaka wo kubona Imana ukundi gushasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Amen. Murakoze cyane.